guys utuntu tubiri tw'ubwenge turi muri Facebook utaruzi. Akantu ka mbere nje kukwereka ukuntu nimba wari kuraraba nka video aha turabe nka video twinjire nko ngaha kuri video nk'akarorero. Okay, video murayibona nkuku nimba wari kuraraba iyi video rero ugashaka kuzosubira kuyiraba nk'uwundi munsi rero ngoma ndakwereke ukuntu wocu bigenza ugaca uyiraba kandi ari ahantu wayibitse. Aho kantu k'ubwenge nako uraza ugafyonda nko ngaha uraza ugafyonda hakutu tuburungu dutatu urungu dutatu ngaho. Guys aka kantu benshi mwahora mukabona mukibaza ngo nukuteresharja video oya akana kandi kantu k'ubwenge kahari. Aha ucufyonda ngaha kuri save post kuri save post. Okay, murayibona ko baca batwereka yuko vyabaye saved. Aha rero no kuvuga iyi video yanje naho igenda nkuku na hantu ndayisavinze nzosubira kuyiraba uwundi mwanya. Okay, dufate n'iyi video nimbara nk'akantu k'ubwenge ubonye kuri iyi page urashobora guca ugira aka trick ndaberetse ugaca ufyonda kutu tuburungu dutatu nkuku hama ugaca ugira ngaha kuri save ugaca ufyonda ko nkuku ubu bisevinze. No kuvuga ibi bintu rero usevinze ubisanga he ucuza ahantu kuri utu tukwego dutatu kuri utu dukwego dutatu ndabibutsa ko ibi bintu ushobora kubigira yabifoto yaba video vyose hama ugucuza ugaraba iri jambo ngo save canke enregistre uca ufyonda ko ngaha mubona ya video yacu abiri ngaya. No kuvuga ibi vyose mubona no musi nivyo nari nararegistre. Murayibona ibi vyose ngaha yuko ari vya bindi ibi vyose je murabona yuko ari bikeyi. Aha rero ya video yanje namba ari uwundi musi ndashobora kugaruka kandi nkayiraba. Okay, murayibona ndashobora kuza nkayiraba kandi murayibona nkasubirayo kandi nkarabana ya yindi yo hepfo. Urabigira ku bintu vyose ushaka kwa registra kugira uzosubire kubibona vyoroshe. Aka kantu ka mbere rero k'ubwenge nabateguriye. Akandi kantu ka kabiri kari ngaha muri message uje ngaha muri message nkuku. Okay, murabona nkubu jewe nk'iyi n'umuntu dusanzwe tuvugana. Aha rero ndashobora guhindura iri zina riri ngaha iri nimba biravana n'umuntu muvugana ushaka urahindura iryo zina ufyonda aha hejuru kw'iri zina ryiwe banze ndabibereke kw'izina ryiwe ugaca uzukagira ngaha kuri nickname uca ufyondako hama aha urabona urashobora guhindura izina kuri message aze kubona izina wewe ushaka. Ibi rero urashobora kubigira nko nyene muca mwumviyo aho mwobikoresha muraza kumviriza uburyo mwobikoreshamwo namwe. Aha no kuvuga aha hambere uzobuhinduye wawe aha ha kabiri. Reka nk'ubu je nce ngira barake uku barake ndibaza murayibona. Hama uzukagira ngaha kuri save kuri save ni ucu ufyonda nkuku murabona yuko bica bijako yazina ngaha hepfo. Aha no kuvuga ubuhinduye iwawe gusa. Nge mbanze ndabereke ukuntu uza gusanga bimeze. Murabona yuko vyashiye biza ngo baraki. Ibi rero urashobora kubihindura ni wiwe na wene aze kubona izina ushaka. Nahora urinjiramwo nkuku hama ugacufyonda hajya nyene hejuru kw'izina hama ugacufyonda kuri nickname Okay, hama ugacufyonda rero kw'izina ya mbere yiwe. Aha no kuvuga iri niryo ryiwanje ndire ngomba ndarihindure aze kubona iryo nshaka. Kandi ibi bintu bigize baramuha notification nk'ubu je kubera Facebook iri connecte na Messenger ubona yuko bampaye notification aha hejuru yuko hari umuntu agize amodifye izina. Okay, murayibona no ngahamba modifye ni wiwe. Okay, murayibona rero yuko ari akantu k'ubwenge guys. Okay,
Ciao ciao rero tuntu tubiri tw'ubwenge nari nabateguriye mukomeze kudushigikira mu kugira j'aime na partage, nzosubira mu kandi gatrike gakurikira.